Kristo nashimwe. Twagomba twaje tugira ngo kumbura uyu munsi kuwa kane abantu baba bakeyi none bagutse bashika kure. Hanyuma rero twagomba dutange kaze yo mu ncamake tubereka gusa abashitsi, ariko duhere ku bantu bo bashitse uyu munsi. Twari twumvise Revera Pasteur Fazil Kitoga, ntituzi aho yicaye, ahari hagarare turabe kuko yavuye mu gihugu cy'i Kongo kandi ni uwo mw'ishengero rya Pentecoste rya Serepa. Dusabe n'abandi bavuye mw'ishengero rya Sepake bicaye hano imbere tutahaye kaze kuva ejo canke mu gitondo bahagarare kuko abo n'ababanyi ba hafi. Mbega ishengero murabahaye kaze? Mubahaye kaze mu izina rya nde? Yesu Kristo abakorera iki? Twagomba rero tubereke mu migwi abantu mumaze iminsi musengera mwiteguriye. Dusabe ababwiriza mwese mwicaye aha muhaguruke mwese hamwe kuko twabakiye kugira ngo ishengero ribone abapastori b'abapentekote baruzuye urusengero nimurabe. Mbega ishengero mubahaye kaze mu izina rya nde? Yesu Kristo. Yesu Kristo abakorera iki? Abahezagirane natwe. Amen. Kaze cyane bene data, umwami abahezagirane natwe. Tugomba rero duce dusaba n'abungere babo nabo abarongozi babo bakuru bahaguruke, nabo bahaguruka, ariko babandi bo mu mahanga turaberekana ukwabo. Abungere b'amashengero ya Pentecote mu Burundi, abambere n'abakabiri muhaguruke kuko abandi bo barongozi bagize amashengero ya Pentecote mu gihugu. Mbega mubahaye kaze mu izina rya nde? Yesu Kristo. Yesu Kristo abakorera iki? Abahezagirane natwe. Amen. Kaze cyane. Hariho rero abandi dukorana twatumiye bava muri Amerika bahaguruke, abava i Canada bahaguruke, abava mu Bubiligi bahaguruke, abava Afurika y'Epfo no mu bihugu bya Zambia na Mozambique, abo abaje baraha bahaguruke. Mbega mubahaye kaze mu izina rya nde? Yesu Kristo. Yesu Kristo abakorera iki? Abahezagirane natwe. Amen. Kaze bene data, umwami abahezagirane natwe. Kuko navuze kare, reka mbanze mpere hano kuri nyakubahwa umunyamabanga mukuru w'amashengero ya Pentecote mu Burundi kugira ngo abakristo bamubone. Igira ngaha, igira ngaha. Mbega nawe mumuhaye kaze mu izina rya nde? Yesu Kristo. Yesu Kristo amukorera iki? Abahezagirane natwe. Amen. Kaze cyane mwene data. Ubu rero nk'uko navuze kare, ababyeyi ntibaba benshi, baba ari bakeya. Aba bantu rero bava hariya mubona bafise umubiri wera kandi umeze neza, nibo batubyaje ubutumwa. Basekuru na base nibo batuzaniye ubutumwa, kandi ubwo butumwa nibwo bwatugize uko turi. Twagomba bahagarare nabo imbere y'ishengero tubahe kaze mu izina rya Yesu, kandi bigira aha hafi kugira ngo bababone abari kure, abari hariya n'abari hariya, kugira ngo murabone iyo bagera hariya harimo abahungu n'abuzukuru n'abuzukuruza hariya. Ndabasabe muhaguruke tubahe kaze duhagaze n'ababyeyi. Mbega mubahaye kaze mu izina rya nde? Yesu Kristo. Yesu Kristo abakorera iki? Abahezagirane natwe. Amen. Kaze cyane bene data, umwami abahezagirane natwe. Tugomba rero duhe kaze nyakubahwa Imana data wa twese
iby'imana byose si ngombwa ko musubira guhaguruka dusabe umwungere w'ishengero rya Pentekoste ryo mu Ruyigi ashike hano asenga Imana. Dusenga Imana. Mana se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kuri Imana nziza kandi ugororotse. Turagushimiye ngene ukora ibihambaye byo mwana w'umuntu adashobora gushikira. Turanezerewe kuba mu ngoro yawe nyakubahwa, turanezerewe kuba wadutumiye twebwe twese none ukaba utwemeye ko tuba mu ngoro yawe. Turaguhaye kaze ngo bane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Turakeneye kubona ubwiza bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Turakeneye ngo duhezagire, hezagire abakozi wateguye kuno munsi bagiye kutugaburira amajambo yawe mu izina rya Yesu Kristo. Uduhezagirane kandi natwe duhezagirwe. Urakoze kuri Imana, turagushimiye ubikore mu kugomba mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Turagomba kumva ijambo ry'Imana rero. Turahaye kaze hano mwene data Bengt Kriber ashika hano atushikiriza ijambo ry'Imana.